idonido y'amakuru yo hirya no hino ku isi twafitiye muri aka kanya tuyahere muri Amerika aho uzoyobora Amerika mu myaka iri imbere ataramenyekana. Amajwi yavuye mu matora yo ku munsi wa kabiri w'indwi abandanya guharurwa. Iyi nkuru turayishikirizwa na Thomas Kamirindi. Kandida w'ishyaka ry'abademokrate Joe Biden arimo aregera insinzi uko amajwi agenda atangazwa buhoro buhoro, by'umwihariko muri Georgia mu majyepfo y'igihugu na Pennsylvania mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri izi leta ebyiri, Perezida Trump, kandida w'ishyaka ry'abarepublikani, yabanje kuza imbere kuva ku wa kabiri nimugoroba ibarura rero rigitangira. None Joe Biden aragenda amutambuka buhoro buhoro mu majwi. No muri rusange Joe Biden niwe uri imbere, haba mu majwi ya rubanda haba no mu majwi ya koleji y'abatora. Kugeza ubu Biden afite amajwi 253 muri iyi koleji. Trump afitemo 218. Kugira ngo kandida atsinde agomba kubona byibura amajwi 270 y'iyi college y'abatora. Bivuze rero ko Joe Biden abura byibura 17 yonyine gusa. Nubwo ari ku isonga ariko ntarageza ku majwi ya ngombwa kugira ngo abe perezida wa 46 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi myaka ine iri imbere. Usibye muri Georgia na Pennsylvania, ibarura ry'amajwi rikomeje no mu zindi leta ebyiri arizo Arizona mu majyepfo na Nevada mu burengerazuba. Muri make kuri izi leta enye hariyongeraho izindi ebyiri, Alaska na Carolina ya ruguru, nazo zitaratangaza uwatsinze. Bivuze ko leta 6 kuri 50 zikibarura amajwi, bityo uwatsinzemo ntaramenyekana. Reka nzisubiremo uko ari 6: Georgia, Pennsylvania, Arizona, Nevada, Alaska, Carolina ya ruguru. Hagati aho Perezida Trump avuga ko amaherezo ari we uzatsinda. Arega abademokrate ngo barimo baramwiba amajwi ku buryo bukabije, ariko nta kimenyetso atanga. Abanyamategeko be batangiye gutanga ibirego mu nkiko basaba ko ibarura ry'amajwi rihagarara cyangwa se risubirwamo muri leta zimwe na zimwe abona ko arimo atsindwa. Avuga ko yiteguye kuzamura izo manza kugera no mu rukiko rw'ikirenga bibaye ngombwa. Naho Joe Biden arasaba rubanda kwihangana bagategereza mu mutuzo ko amajwi yabo bose abarurwa. Muri uyu mwaka abaturage barenga 150 nibo batoye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iharugwa ry'amajwi mu matora ya perezida rirabandanya. Muri za leta zihiganirwa cyane hasigaye Pennsylvania, Georgia, Arizona, Nevada, North Carolina na Alaska. Mu majwi ya nyuma amaze kumenyekana, Joe Biden amaze kurusha Donald Trump muri leta ya Pennsylvania na Georgia. Nta mukandida w'umudemokrate yaheruka gutsinda Georgia kuva mu mwaka w'1992 igihe Bill Clinton yayitsinda akaba perezida. Mbe impamvu ni iyihe? Apollinaire Nshimirimana, umwe mu banyamerika bakomoka mu Burundi batoye muri iyo leta, aratubwira ivyo yibaza kuri iryo hinduka. Ni mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Ngondikije. Hanini niko turabona n'amatora yahora bakeshi muri iyo myaka tumaze hano, wasanga bakunda guha Georgia bamaze kubona nk'amanota nka 50% cyangwa 40% y'amajwi amaze gutangura guharurwa. Yahora bavuga yuko baprojecta yuko umurepublika ariwe aza kuyitsinda, ariko ubu siko biri. Hani n'ibintu byinshi urabona haba impinduka nyinshi. Izo mpinduka ntiziye ikintu kinini nzi cyane gishika ngaha hari abantu benshi baza bimuka bavuye mu yandi maeta, hanyuma kandi no ngaha hasanzwe hari impunzi nyinshi ngaha. Siritu abanyigwa ngaha ni benshi, abava muri Afrika usanga ari benshi, kandi uravye n'impinduka ziko ziraba mu ma-county make kenshi. Nanjye nari nsanzwe nzi yuko alayo abarepublike kiretse county ndimo tubuze county ni iyo county urimo yitwa gute? Je ndi muri county yitwa DeKalb.
ariko kaza Gwinnett za Cobb County ayo n'amakaunti twari tumenyereye yuko ari y'abarepublike mugabo hagiye uravyo naho ugenda kwakira urabona ko abantu hari ibintu hariho n'andi makuru Apollinaire Nshimiyimana avuga ko uruhara umupfasoni Stacey Abraham igeze kwitoza mu kibanza c'umutaburamari muri rwabaye runini cyane rwose amakuru atangaza bashobora kuba iragize uruhare rukomeye mu gukangurira eka mu guhamagarira no mu gutera kamo abantu benshi ngo batore umugambwe w'abademokrate ayo makuru mwoba mwarayumvise namwe ayo niyo nacyo nagira mvuge kubera mu matora aheruka ya guverineri hano yarashyiganwe cyane kandi urabona yuko atamu guverineri yashoboye gutsinda ku matora ya mbere habaye gusubirwamo ry'amatora rero byaragize uruhare runini cyane nyuma y'ahamaze kubona yuko basubiyemo gutora atashoboye gutsinda ntiyahagazeho yagumye amubwiriza cyane cyane hanini ngaha ko tubibona abakenyezi batoye cyane gose batoye demokarasi 91% mu bakenyezi ku bakenyezi babirabure batoye bose batoye abademokrati batoye Joe Biden cyumva yuko uwo mudame yarigize n'uruhara cyane gose kandi n'ubu aguma atembera yigisha abantu rero ugwaruka kabatangiye gutora vuba abantu bari hagati y'imyaka 18 n'imyaka 30 nabo nyine baragize uruhara runini cyane mu mpinduka kugira ngo Joe Biden ashobora kuronka amahirwe yo gutsindira. Muri Cameroon Cardinal Christian Tumi afise imyaka 90 y'amavuko yanyurujwe n'abantu bikekwa ko arabagwanya ubutegetsi yarekuwe. Thomas Kamirinda dufitiye ibindi. Cardinal Christian Tumi yashimuswe ejo kuwa kane ku mugoroba abamutwaye baramurarana bamurekuye uyu munsi yafatiwe mu burengerazuba bw'amajyaruguru mu gice cy'igihugu kivuga icyongereza n'abantu bafite imbunda bari bashyize bariyeri mu muhanda yashimutanywe n'umushoferi we n'abandi bantu 10 barimo umwami gakondo wabo mu bwoko bwa So Fon Mbinglo niryo zina rye wari mataha asubira ku ngoro ye mu murwa mukuru wabo witwa Kumbo nk'uko ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Bufaransa kibivuga. Cardinal Tumi yarekuranywe n'umushoferi we ariko bari abandi 10 bose bo ntibararekurwa. Christian Tumi niwe cardinal umwe rukumbi Cameroon yagize kugeza ubu. Yari archiepiscopi wa Douala umurwa mukuru w'ubukungu wa Cameroon. Yafashe ikiruhuko cy'izabukuru mu 2009. Usibye kuba ariwe mukuru muri Kiliziya Gatolika ya Cameroon, afite n'uruhare runini mu bikorwa byo guhuza leta n'inyeshyamba ziyirwanya ziharanira ubwigenge bw'igice cya Cameroon kivuga icyongereza. Intara 8 ku 10 zigize Cameroon zivuga igifaransa, izindi 2 zonyine zifite abaturage 17% by'abatuye Cameroon bose nizo zivuga icyongereza. Tugushimire kandi Thomas. Ingabo za Ethiopia zibandanya guhangana nizo mu ntara ya Tigray mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu ibandanya gutabaza. Geoffrey Mutagoma abafitiye iyi nkuru. Minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yatangaje ko ibikorwa by'igisirikare cya Ethiopia mu majyaruguru bifite intego zibaze kandi zisobanutse. Yavuze kuri wa gatanu asubiza amagambo y'umukuru w'umuryango w'abibumbye yavuze ko ahangayikishijwe n'imirwano ibera mu gace ka Tigray muri icyo gihugu. Guverinoma ya Abiy irakusanya ingabo hirya no hino mu gihugu ikazohereza muri Tigray mu ntambara imaze iminsi 2 yose hagati y'igisirikare cya leta n'umutwe ukomeye w'abarwanyi bagendera ku matwara ashingiye ku moko umaze imyaka uyobora ihuriro ry'abari ku butegetsi. Yandika kuri Twitter, Abiy yavuze ko ibikorwa by'igisirikare cya Ethiopia mu majyaruguru bifite intego zibaze kandi zisobanutse kandi zizagerwaho, bigamije kugarura iyubahirizwa ry'amategeko n'ireme ry'itegeko nshinga no kubumbatira uburenganzira bw'abanya-Ethiopia bakabaho mu mahoro aho bari hose mu gihugu. Imyiteguro ya Ethiopia kurwana ino ntambara yatumye ibyiringiro by'amahanga byo gukemura ikibazo hagati ya leta ya Abiy n'umutwe ukomeye w'abarwanyi ba People's Liberation Front yoyoka. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yavuze ko ahangayikishijwe cyane n'iyo ntambara, asaba ko ibibazo bafitanye byakemurwa mu nzira y'amahoro. Umwe mu bakozi bagoboka bari mu kaga yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko mu gicuku saa 9 za nijoro ibisasu bya rutura byumvikanye mu mujyi wa Abdurrafi hagati y'umupaka wa Tigray na Ahmara. Umutwe wa politike wa TPLF umaze imyaka ari wonyine uvuga rikijyana mu buyobozi bwa politike y'icyo gihugu bugizwe n'ihuriro ry'abaturuka mu moko anyuranye. Abiy ukomoka mu bwoko bw'Abaoromo ajya ku butegetsi. Urakoze Geoffrey.
naho Hashim Thaçi yari perezida wa Kosovo azoshikanwa imbere y'umucamanza ubwa mbere kuwa mbere. Thaçi yagirizwa ivyaha vy'intambara n'ivyaha vy'agahomerabuna. Thomas Kamirindi araduha ibindi. Mu itangazo rwashyize ahagaragara urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rudasanzwe rwashyiriweho Kosovo ruvuga ko umucamanza azasobanurira Hashim Thaçi ibyaha aregwa n'uburenganzira bwe bw'uregwa. Azamubaza kandi niba ashaka kuburana yemera ibyaha cyangwa abihakana. Hashim Thaçi yeguye ejo kuwa kane ku mirimo ye y'umukuru w'igihugu cya Kosovo kugira ngo ajye i La Haye mu Buholandi kwitaba urukiko umucamanza amaze kwemeza burundu ibyaha aregwa. Yahageze mu mugoroba w'ejo kuwa kane ahita ashyirwa muri gereza y'urukiko. We n'abandi bantu 9 bareganwa nawe bakurikiranyweho ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu byo mu ntambara yo muri Kosovo yo mu myaka y'1998 1999 na nyuma yaho, birimo ubuhotozi, gushimuta abantu bakazimira burundu, iyicarubozo no gutoteza abasivili. Hashim Thaçi wavuga ko ari umwere. Abadiplomate mpuzamahanga bafite impungenge ko ifungwa rye na bagenzi be rishobora guteza imvururu za politiki muri Kosovo kubera ko abaturage baho bababonamo intwari z'igihugu zababohoye ikandamizwa ry'ubutegetsi bwa Serbia bwari bwarigaruriye Kosovo babaha ubwigenge. Mu mirimo Hashim Thaçi yakoze nyuma y'intambara harimo kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga na minisitiri w'intebe wa Kosovo mbere yo gutorerwa intebe y'umukuru w'igihugu mu 2016.